Yesu n'umwami. Igice cya 45 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Bati yo yahwerere ati Yesu ati ngira nje kumuzura. Abigisha bose ati ya vraiment hariya bago hari Yudeya bahatswe kukwica kuko ahi Betania ni Yerusalemu ni hafi na hafi ni birometero 3. Ati hariya bagombye kukwica none dusubireyo. Mugabo Toma rero Toma buriya yamye agomba kubona kumbure yaba yari muri ibi bihe byuwe yari guhava kunda amasinema cyane yarakunda kwibonera ibintu akabona ibintu akabona yavuze ati reka tugende twibonere dushikeyo batume bamwica tubona mugabo batutume dupfana nawe. Ari abantu bavuga ngo Toma nta kwizera yari afise kujya kwizera kuko ari kwizera nako nyine kuko ari kwizera kuko ubanza kubona hano kundi kwizera kuko utabanza kubona. Mugabo Toma yari afise kwizera kuvuga ati je nishikireho kandi je ndafise kwizera naho yopfa dutume dupfana. Umva atamukunda cyane nawe nyine. Abigisha bamaze kumva Toma ivyo avuze bavuga ati nta kundi reka tujane. Baragenda bageze bari mu gushika abantu bararira n'ibindi byinshi cyane. Mugabo ngomba kuvuga rino jambo. Yesu amaze gushika kwa iwabo na Lazaro bashikiwe batangiye kumubwira nk'uko umenga byarengeranye ntibigishoboka. Bamubwira ati Yesu iyaba waruri ngaha iyaba waruri ngaha. Mu ncamake bari bamwagirije ati twagutumye ko ntiwaza kandi Lazaro ari umugenzi wawe kandi rimwe na rimwe twaracumba tugasangira kandi n'amavuta twaragusiga n'ibindi none iyaba waruri ngaha musaza wacu ntaba yapfuye. Yesu rero biramutangaza kumva badatahura ko ari we kuzuka n'ubugingo. Naho umuntu yoba yarapfuye azobaho niryo jambo yaciye abishura aterega ni jewe kuzuka n'ubugingo nubwo umuntu yoba yarapfuye azobaho. Mugabo bo ntibavyumva bavuga ati nivyo azozuka mu izuka ry'abera yaca atoya. Imana rero buriya hari gikora muri kazoza hari n'ikindi gikora muri present aho nyene muri kubu kubu kico gihe atari kubu kumbure kimpita gihe nimba kabaho mugabo na kubu kaho nyene. Vuguti amen. Vuguti Mana nanje ngoma kunkorera muri kubu. Ni wabivuze subiramo ati ndagomba nanje kunkorera igitangaza muri kubu. Maze Yesu amaze kubabwira acasura kandi ababwira ijambo ati sinakubwiye nti ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Hari gitangaza cari kibaye nako cagira kibe kuko yaciye ababwira ati ni munjane munyereke aho mwamuhambye. Niko baciye bamubwira ati urumva rero yarabuze ça fait 4 jours imisi iraheze none urumva rero nawe ati nije kuzuka n'ubugingo. Bahageza ambwira ati sinakubwiye ko ari jewe kuzuka n'ubugingo. Muri ico gihe sinumva ico biyumvira canke babona kumbure bibaza ati ariko araturemesha kugira ngo nitubandanye turira kuko muri Yohana 11 ku murongo wa 31 handitse ati Yesu ararira kuko na Yesu ikigumbagumba caramufasha arahebararira. Kumbure nabo bace bibaza ati nukuturemesha. Mugabo Yesu acakora igitangaza acarasenga abwira Imana ati Imana ndazi kunyumva ariko kandi sinkubwiye ndabikubwiye kubera aba bantu bari ngaha ariko kandi dusubiye inyuma gatonya ku buzima bwawe harageze canke harageze canke harigeze kuba aho utangura no gutatira Imana ati Yesu iyaba wari uhari
iyaba wari unyumvirije, iyaba wari wumvise ibyo navuze, iyaba wari unkunda, iyaba wari umbabaye, iyaba wambona ko ibyo n'ibindi ati simbana. Kuko hari ikindi gihe urabona Lazaro yaragwaye, kumbura araremba, nauzi imiti y'icyo gihe, kumbure bamuhita paracetamol, turasendwa bashiraho ibindi miti irenzeho yindi babona umenga bigenda binanigwa kugezaho bashika ku rwego ko babona arapfuye. Mugabo kumbure bavuye bikawusha kubanza guhamba nubwo atamamorge yarahari, bibaza ati Yesu ariko aranyaruka kuza kwa gishushe, kumbure Yesu arashaka kumuzura. Mugabo nawe byagezaho kumbure dufata akaroro ku mupangayi, kuko nawe afise ikibazo gikomeye cyane. Harageze igihe urabona ati bampaye bambwiye ati baransohora. Mugabo rero ukazibona ikete irasohotse, ukazibona barugura umuryango, ukazibona utuntu twambere badutaye hanze, uti oya utwakabiri badusohora hanze Yesu azoba yashitse. Utwakabiri twose bagashira hanze, ukazibona imvura hejuru isa n'igirigwe, ati oya vraiment nta mvura yogwa, televiziyo yanje iri hanze, frigo ibiki byose, matela iki, Yesu ntashobora kuvyemera. Ukazibona birabaye. Rero Yesu arafise ukuntu akora, arindira bikabanza bikayangara, ntaza ku munota wa nyuma. Ko aje ku munota wa nyuma ntushobora kuvyizera. Wahembwe 50,000 ukacuja kugura ikintu cha 30,000 cyangwa cha 20,000, nubonamo igitangaza kiba kibaye. Mugabo reka uhembwe 50,000 hama bayakwibe, urumva birayangaye. Hama ucugura ikintu cha 60,000 cyangwa cha 80, aho niho hari igitangaza. Afitiye Yesu mukinga zatiwe, ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Uyu numwanya mwiza rero wuko tugira dusenge, numwanya mwiza wuko tugira dusenge, tubasengere abafise rero imitwaro bose. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana nziza, Mana dukunda, Mana tubabaye, wama wadukoreye byinshi cyane kandi bikomeye kandi byiza. Uyu mwene data aradugije kwizera, yumvise ijambo ryawe kwagiye kubeshwaho no kwizera, none yadugije kwizera. Mana ndagomba ko umugirira igitangaza muri ko kwizera, kuko niwe wabivuze ngo nubwo kwizera kwanyu ko kungana n'akabuto ka sinapi, ati turashobora kubwira umusozi uve ngaha uja handi. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwene data afise umusozi umuremereye, umusozi umuri imbere, umusozi abona kumenga byanse byananiranye ko inyishu iboneka, ariko mu izina rya Yesu Kristo turawomoye, mu izina rya Yesu Kristo turawimuje, mu izina rya Yesu Kristo turawirukanye, kugira ngo igitangaza cyawe Mwami gikoreke, maze ibyo ushaka bari byo biba. Uyu mwene data aronka inyishu yiwe, arategereje inyishu yiwe haize ibihe byinshi cyane, ariko turazi ko ushoboye kugira icyo ukoze. Mana numutabare umugirire neza, ndagusavye Mana, nizeye kuza ko bikora, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami mucunguzi wacu, amen. Chuti mukunzi rero uriko uradukurikirana, reka ndakubwira ikintu kizoba ku munsi wa kane. Kuri uyu munsi wa kane hazoba amasengesho adasanzwe, isaha 9:30 hajya ku ishengero rya Hope Church mu Kigobe niho bizobera. Abantu benshi rero baraza bagasengerwa kandi bakabona igitangaza cabo. Uyu mwanya kuri WhatsApp urabona ko n'umwanya muto cyane. WhatsApp cyangwa Facebook ushobora kugatukirana kuri Facebook cyangwa WhatsApp cyangwa kuri YouTube. Ni umwanya muto cyane, ntitwiyagura mu kugusengera, ariko rero ushoboye kuronka akanyesa kagushoboza ukazoza kuri wa kane aho kwishengero rya Hope Church mu Kigobe, tuzogusengera kandi turizera ko Yesu azogira icyakoze. Kaze kwishengero rya Hope Church mu Kigobe, na hari abana naho bita kwa Gerard, ni juste hafi ya Hopital Militaire. Ugeze kuri Hopital Militaire ukabaza kwa Gerard baca bakwereka, turarabana ucubaza ishengero rya Hope Church ucuribona, niyo tuzoba turi, kandi ucuhabona habari abantu benshi cyane baje gusengerwa, kandi imitwaro myinshi rishugwa, kandi turafise intahe zidasanzwe. Rero ntutakaza amahirwe yawe, ntuzobure kuza kugira ngo usengerwe nawe Yesu akwibuke nkuko yamayibutse abandi. Yesu akugirire neza. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96
96 96. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.